yari yambaye kamba Hewe tetwa nizo wambaye zikure uzimuhe. Okay? Hamugende bikuwaze. Nyarutsa. Shiraha. Zaraha. Cyo ngenda kimwe we kumwana ari wanje nakubwira fukama hasi umusaba imbabazi. Fukama hasi. Ye, muzati fukama hasi. Ntumva wewe. Fukama hasi nyarutsa. Nyarutsa. Mubwira ati sinzopfa nsubiriye boss wanje. Musaba imbabazi. Vuko nyene. Gisingine kundaba Imana yakurinya pana jewe. Bwiyo yuwe rabuyo. Ndakubwiye ati musaba imbabazi ati babarira boss wanje. Ntunyumva? Rabuyo. Undo boss wako. Kandi singeneye kongera kubona wewe winje ngaha mwiyinzu. Uzohurara hari inyuma. Kuko ndabona wamaze kuvyura igati barawuciye ngo umviriza nginyenzi yisema inzara ku murundi w'isaki tuzokama mbiri uni bosi wawe gya tuzambare singine ko bakora wambaye kama mbiri ngaha muri no rugo kandi subutu kondo nzu umuryango ndasubimo kandi je nkabibona bakubwiye ngasuri impuzu ushaka kumwana wiwanje kubita nko kumenga ni wamuvyaye wewe hewe ubuho uzomisa gwera kuwa mbere ushafundi wa muri kuramesa ukuntu kameze je sinagutoye kugira ngo uze kunderera nagutoye kugira ibikuba ko ngaha kano gataka onaka nzokamesha igikaya kose mumore wavyumvise hariya Ken Mungu nakunda abaraba hasi ala pumbafu Ani bakuze gukina ivyo ukina bakuze gukora akazi urumva nkonyene sange zirya mpuzu utazinesha nkonyene nirya shuka cenda yisoba kucuyimesa ucuyimesa samuta bigi birato vyuvyo wikinisha amabuye abakubwiye ko aribo bakinira narushe narumufise bwo gukina ni gukora gusa ico bakuzaniye uriko uravyumva usoko ni kurakira yana matwi gusa Hey. Numva wewe. Wowe nakubwiye gute? Ko nakeneye kongera kubona usotse umuryango ugiye kwishuri. Warugiye. Papa. Yesu ni so wawe.
nubwo utari papa wanje gusa warandetse ariko Atagize warambiwe ni narambiwe n'ukuntu usigaye ufatwa muri iyi warambiwe n'ukuntu usigaye ufatwa muri iyi umva warosande hano ngo mbugende na office kandi sinzi niyo ngiye mugabo umenye uko wafashe muri iyi nzu siko hari utegerezwa kumfata kandi bisigura yuko umwana waramutoje umufata nk'uko wishakiye gusa ndagusabira kumana iguhezagire kubyo kuba warangeze muri inzu yawe abantu nigiki je nagukoreye nigiki nagukoreye byo tumufata kujya mu nzu nijyaye kosa jewe nakoze papa niki cyatumye hagera naho umbuza no kuja ku ishuri ukambuza no kukwitwa papa kandi kare wambwira ngo ndakwitwa papa nijyaye kosa nakoze iryo tuma ivyo byose ubingirira nigiki kintu jewe nakoze cyo tumufata kujya hapa wifuza kumenya impamvu niyo wifuza kumenya ndabona wewe hari idayimoni yagufashe muri wewe kandi ntegeza kuyisengera nkayikemeye ikaguvamo wewe none kuba mu gusengera idayimoni nima kumubita umahaze kujya kose niko gusengera idayimoni jewe yoba indimi ati ndashaka kumbwira ikintu nakoze papa ndakwinginze umbwira ikintu nakoze ndawe yuko basi nsaba ikigongo basi nijyaye kosa nakoze ryotuma ugira bijya bintu hamwe uvuga yuko ni dayimoni ryanyinjiyemo jewe hari kosa je papa nagukoreye nta kintu ntakoze kugira nshobore kukwitira ineza wankoreye mugabo byose byapfuye ubusa ntacyo ntakoze kugira ndagushimisha kugira ubone yuko ndiko ndakwitira ineza wankoreye mugabo byose byapfuye ubusa umukozi yahora ari mu nzu waramwirukanye kumva yuko ushaka kumuhindura umukozi jewe na papa ndakubaza jewe warantoye kandi ndabigushimira mugabo ntiwantoye kugira ngo mbe umukozi warantoye kugira undere narabaye umukozi ngaha muri iyi nzu umwana wakirirwa ankubita akamahaza nawe ukaja kukamushigikira ukankubita kandi papa nukuri je ndagusabira ku Mana izokwama ikurinda kandi ndagushimiye kuba tetwa ndani mu nzu